Ijuru rito aha kw'isi ni ugukundana n'ugukunda. Ijuru rito aha kw'isi ni ugukundana n'ugukunda. Wobona gute ko umuhungu canke umukobwa agukunda vya nyavyo? Wobona gute ko umuhungu canke umukobwa agukunda vya nyavyo canke mukundana vya nyavyo? Ku mazina nitwa Nimbona Irene, na channel yanje ni izina rya Nimbona Irene. Ndabasabe mufyonde subscribe, share na partage. Hama turahera ni gute umukobwa agukunda vya nyavyo? Ni gute umukobwa ashobora gukunda umuhungu vya nyavyo? Umukobwa agukunda kandi akakwiyumvamo, icambere aragushigikira. Naho wihenda muri mu bantu, ariko mumaze kuba muri babiri arakubwira nti wari kubigenza uku nuku. Arabona ko wambaye nabi neza akabikubwira, arabona ko wimosheje neza akabikubwira. Utuntu twinshi arakwitaho muri twose, aho aba akwiyumvamo kandi no kugukunda akaba anagukunda. Mu buzima uzobe kumwe n'umuntu akwishimira, aguha agaciro, agukunda, ikirenze n'ivyo akanagusengera. Ica kabiri, umukobwa agukunda kandi akakwiyumvamo vya nyavyo. Ikigira kabiri, akubwira kenshi ku vya kazoza. Iki rero kirakomeye cane. Umukobwa akibaza cane ku vya kazoza. Umukobwa akishigikira cane, aguha imitwe ya kazoza. Atari wa wundi akubaza ati mbega samedi canke weekend yatanguye nti tuzosohokera hehe? Atakabari ko kwa kanaka gashasha ngo karahari tuzojayo ryari? Mbega hoho ninde yakamujanye ngo akamwereke? Ko ariko arahagararako cane. Simvuze ngo ntago wosohokana umukunzi wawe, uri umuhungu ntago wosohokana umukunzi wawe, gusa niyo musohotse ntaheza agusesaguze. Asaba ibikwiranye n'amafaranga makeya, kubera abazi neza yuko ayandi mafaranga ari ay'imigambi ya kazoza. Atari nka babandi basesaguza nti zana rago, zana inkoko, canke wamuhamagara akaca azanana n'inshuti ze ukamenga ni kambi yimutse kugira baze kuguhekenya gusa. Uwo ntaba agukunda, ndetse nta nubwo aba anakwiyumvamo. Umukobwa agukunda ntagusesaguza, ahubwo muganira ivy'imigambi ya kazoza mukayinoganza. Hama kandi ica gatatu naco, umukobwa agukunda vya nyavyo, akagukunda vya nyavyo, akwereka ko akwitayeho. Ategerezwa kumenya uko umerewe, ategerezwa kumenya uko ubuzima bwawe bumeze. Ati yo sheri ko umenga urashonje, sheri woba wafunguye, sheri ko umenga urababaye. Akabona ko utagira stress, akumva ko umuhungu ahangayitse, akumva ko uwo musheri we ahangayitse, nawe aba ahangayitse, akaba hafi y'ubuzima bwawe. Uwo mukobwa agukunda vya nyavyo aba hafi y'ubuzima bwawe. Ikigira kane, ku mukobwa ashobora agukunda vya nyavyo, agukunda nyene vya nyavyo, arigora mukaba kumwe. Sitadire aragukumbura, arumva ko menga mutari kumwe hari ikintu kibura. Nk'iyo bamutumiye nko mu manza, mu mariage, mu madote, yumva yifuza yuko mojana, arigora akagupropoza ko mojana, akakubaza ko mojana, ko muba kumwe. Ivyo vyose abikora kugira abantu babimenye, babone ko afise uwo akunda, bamenye ko ari umusheri w'umuntu. Ikigira gatanu, kugira ubone ko umukobwa agukunda vya nyavyo, iyo utaranabimubwira ko umukunda, iyo wa musore utaramubwira ko umukunda, hari n'ibimenyetso akwereka vy'umubiri bikakwereka ko agukunda kuko vya nyavyo nyene. Uburyo akuraba,
uburyo yambara, uburyo akwikoresha ko, agakora ibintu wewe bikunezera. Iyo wicaye nk'ahantu akaza akakwibarisha ati mbega nta rungu ufise, nta rungu wumva, akicara ngaho mwe muraganira. Nakare twebwe abakobwa biratugora kugira tuvuge ko dukunda umuhungu, kandi ni nabyo byiza, bisaba ko dutegereza umuhungu akaba ari we asorera iryo jambo ryo kugira akagukunda. Dutandukire ku mukobwa na ku muhungu nawe. Mbe wa mukobwa we, wobona gute yuko umuhungu nawe agukunda by'ukuri? Wobibona gute? Urukundo ngaha ku isi ruragoye. Rero natwe abakobwa twobona gute yuko umuhungu agukunda bya nyabyo? Twabonye yuko umutwe w'iki cigwa uvuga ati ijuru rito ngaha ku isi ni ugukundana, ni ugukunda. Wa mukobwa we nawe wobona gute ko umuhungu agukunda bya nyabyo? Abakobwa hari utuntu twigira tumwe tumwe naho shwi, ukibaza ngo umuhungu akubwiye ngo nashaka ndabe ko unkunda, ngo turyamane. Umuhungu kumbe aba ariko aragupima arabe ko uri ndaya. Muhejeje kuryamana aca atangura kuvuga nti aha, umuntu arinze yemerera jewe ngo yemerera jewe ngo turyamane, ngo turakundana, abandi bobo ntiwumva ko bamumaze. Rero abakobwa turakwiye kuza turihagararako. Umuhungu akaza yahubwiye ati nukuri none erega be nshaka unyereke ko nkunda, ntubona ko ndagukunda nawe nshaka ubinyereke. Kugira bimwereke rero ni kwa kundi kuryamana. Mugabo uciye wikawukira ukihagararako, wa mukobwa ukanka abandanya akurondera ati ego, umuntu arinze yankira jewe byitwa ko dukundana, hari akantu babandi nabo, hari akantu aguma afise umutima wo gukunda, akumva yuko urinze umwankira yuko atawundi, ukihagararako. Si ukuvuga naho yakubwiye ati jewe wansi nca ngenda. Mu gihe yakubwiye ati wansi nca ngenda ntaba yagukunda. Muga mu gihe wihagazeko hama akabandanya gukunda, uwo muhungu aba agukunda bya nyabyo, ahubwo aba yaje mu kugira agupime. Nawe muyaga imigambi, ibyo akuganirira ariko avuga iby'ubuzima bwiwe n'ubwawe. Araba ibyo umuhungu avuga ku byejo byakazoza, apana kwemera ngo papa afise ibi na biriya, ari akakwereka imigambi yiwe ati naho atamahera mfise, ati ndifuza hamwe yoboneka ko twokora uku nuku nuku. Uwo muntu azoba gukunda, uwo muhungu azoba gukunda. Gusa hari ababivuga uko ari ukugira aguhende, kugira mwisambanire gusa. Ariko uwo nawe aribagira ibyo by'imigambi vuba. Usuye kubimubazaho mu yindi ndwe aba yavyibagiye. Uramubona deje no mu bikorwa vyo, uramubona ku muntu ariko araguhenda. Mugo umuntu adaguhenda kubwira imigambi yiwe, akweka imigambi yiwe y'ubuzima bwiwe. Ntavuga ngo n'ubuzima bwiwe kuko aba ari ubuzima bw'iwanyu muri babiri. Cya kabiri, muhanahana ivyiyumviro. Umuhungu agukunda bya nyabyo, muhanahana ivyiyumviro. Umuhungu gace usanga rero niwe aguma azana ivyiyumviro wenyene, agashaka wewe ntuvuge, ukamenga ivyiyumviro vyiwe nivyo byoja mu ngiro. Mukobwa iciyumviro uzanye akakigwiza n'ubusa. Twebwe abakobwa rero dufise ivyiyumviro ngo azohinduka. Mukobwa n'ukundana n'umuhungu ukabona afise ingeso, ukabona afise akageso wewe utishimiye, ukabona afise ingeso udashobora kugira gute kwihanganira.
uzoca ubihagarika aho nyene, urwo rukundo ruzoba rudashoboka. Rekana nawe, apana kuvuga ngo jewe umugabo nagiyeko ngo yari ameze neza ngo nshitseyo rero vyanase ko ahinduka. Mbega umuntu nyina atahinduye, abavyiwe barakubise akiri muto ntiyahinduka, wewe uzomuhinduza iki? Niki uzokora kugira ahinduke? Rero turakwiye kubona ko mu buzima dukundanye, umukobwa akunda umuhungu, umuhungu nawe ukunda umukobwa, umukunde vya nyapana bimwe vyo vy'abahungu ba kino gihe. Sawa, muhezagirwe. Yari Nimbona Irene. Tena mukore sabone, subscribe kuri channel yanje, muzoba mumfashije cane.